Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza ukugubwa neza kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye nivyo ndabipfurije ni jewe nkuko mubibona nkuko mubyumva Jean Manirambona mbere nkuko mumaze kubimenyera nkunze kubana namwe muri kino kiganiro yaga muganga tuganira ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Abakera barayamaze ngo amagara aruta amajana, bavuze gutyo burya bagombye kwerekana ko atatunga na rimwe ribaho isumba amagara, kandi bavuze gutyo bagombye kuvuga yuko atakintu na kimwe gifise agaciro kosumba kumbure agaciro amagara afise. Barayamaze kandi bavuga ngo amagara ni amazi aseseka ntibayore. Amagara utakaje amagara utakaje ubuzima biba biheze, nta yindi chance, nta yandi mahirwe. Hama kandi bavuze ngo amagara ni amazi aseseka ntibayore, byerekana yuko rero muri make iki kintu umuntu akwiye kukibungabunga. Aya magara umuntu akwiye kuyabungabunga, na cyane cyane ko bavuze ngo amagara ni katihabwa. Umuntu ntashobora kugira novuga ngo kuyiha ku nguvu, hariho uko bikwiye kugenda, kandi niyo mpamvu atari ukwiye novuga ngo kwaka ubuzima ubundi, cyane mbere nta n'ukwiye kubwiyaka kubera ntashobora kubwisubiza. Ikintu rero udashobora kwisubiza ntukwiye no kuciyaka. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi rero twagomba kurabira hamwe mbega aya magara meza twese twipfuza, twese duharanira, twese dukeneye, naho bishe ugasanga hariho ababivuga ku munwa gusa yuko bayakeneye, mugabo ugasanga mu by'ukuri inyifato n'ibyo bakora ntibyerekana neza ko bariko baraharanira kugira amagara meza. Ugasanga hariho ibyo umuntu novuga ngo akora, mugabo ugasanga ibyo bintu ni ibintu bishobora kuburizamwo amagara meza. Twagomba turabire hamwe rero ikintu kimwe kigira kabiri muri bya bintu bitandatu twavuga ko ubuheruka tugiye kuzomara iminsi tuganira umuntu yokora kugira ngo abungabunga amagara meza, kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza. Murabona yuko nkora muri farumasi y'imiti, baravuga ngo hari imiti y'ikirundi, hakabona imiti novuga ngo kwa muganga canke se imiti y'ikizungu. Burya iyi nayo nyene ihari kugira ngo uwo vyashitse akagwara agirene yivuze, yongera aronka yandi mahirwe mu gihe ibyo yagwaye bitaramuhitana, kubera yuko umuntu amaze gupfa bapfuye nyene biba biheze. Ikintu rero gihambaye n'umunsi tuvuga nako nuko kugira ngo umuntu abungabunga amagara meza, kugira ngo umuntu agumane amagara meza, akwiye kugira imyimenyerezo ngorora mubiri canke kunonora imitsi, activity physique. Ibi navyo hari abo kubwira yuko kumbure nta mwanya babifitiye canke atavyo woshobora, kubera kutabitahura neza, kubera yuko babitahura ukundi, kubera ko biyumvira yuko kunonora imitsi ari ukwiruka ibirometero 100, ari ukwiruka imetero kanaka nk'abankazamyami canke se nk'aba Francine niyo nsaba, ari ukwiruka ibirometero kanaka nk'aba Veniste niyo ngabo, kumbure ngira ngo n'abandi boba barabaye ibyamamare mu kwiruka mu gusiganwa ngaha novuga ngo mu Burundi bwacu, kuko ayo mazina yose mvuze na y'abarundi. Rero ariko mugabo naho byoshika akaba ari abantu biyumvira gutyo yasiko biri, kuko kwinonora imitsi canke se kugorora imitsi canke se imyimenyerezo ngorora mubiri si mpaka ngo umuntu yiruke. Umuntu ashobora kugira marche akagendagenda akavuga ati ku munsi ni ariko nzorangira marche y'iminota 30, iminota 15 kugenda, iminota 15 kugaruka, kandi ntiruka ntibabaza, ariko ngire marche. Muri ico gihe amaraso arashuha mu mubiri, umuntu arabira akadugumba, ukuvuga umubiri ukaronka amahirwe yo gusohora imicafu biciye muri yandugumba. Kandi ikindi iyi mitsi niba yagumye hamwe ngo bigume imeze nk'iyikonganye, ariko iba yaronse umwanya wo kugira uvuga ngo wo kwigorora, hanyuma
umuntu agize marche naho nyine abagize activité physique. Murumva yuko mbere mu gifaransa bavuga ngo activité physique, urumva ko baba batomoye neza ko ari ibikorwa ibyo byose umuntu akora mugabo bisaba yuko umubiri uba en mouvement, uba en exercice, umubiri utaguma ubohewe hamwe nkaho mengo uri mwibohero. Ikindi kintu umuntu ashobora gukora kuba bishoboye baritera bakarisama no kubumva bogerageza no kwiruka. Umuntu ashobora kwiruka, iyo nayo ni activité physique. Canke naho abafise kumva y'amakinga bakagira amakinga byari byo kunyonga ikinga. Hajya burya ngo umuntu amaze umwanya ariko aranyonga ikinga, umwanya kanaka iminota 30 cyangwa iminota 40 ariko aranyonga ikinga, aba ariko aragiriramwo siporo. Kandi mu by'ibi namwe murabyumva, yaba amaguru yaba umugongo ntibiguma hamwe, umuntu aba ariko aragirana, aba ariko aragororeramwo umubiri. Turi mu gihe novuga ngo uko ibisagara bigenda byaguka, uko amajambere agenda aza, usanga ariko abantu bagenda baheba novuga ngo kino kintu cyo kugendagenda n'amaguru, kino kintu cyo kugenda ahantu n'amaguru. Ugasanga umengo abagenda n'amaguru nibariya bahari mu misozi, hariya kumbure hadashika amapikipiki, hariya atamakinga ariyo, hariya atamabajaje ariyo. Ariko mugabo ibi bintu by'amajambere bikuramwo abantu kugendagenda n'amaguru, burya biriko bibatwara ahantu habi, biriko biratuma abantu batakaza amagara meza. Woba wipfuza gushishikara kugira amagara meza, woba wipfuza kubungabunga amagara meza ufise, woba wipfuza kuronka amagara meza ariko ubu akaba atamagara meza ufise, zuragira activité physique, zuragira imyimenyerezo ngororamubiri, imyimenyerezo nonoramitsi, bizogufasha cyane kugira amagara meza. Ibyo biratuma novuga ngo ingingo z'umubiri wawe zigirane, zisubirana, zikagira inguvu. Kandi mu biganiro byagiye birengana twarabivuze ko muri kino katubivuge kuko ko naco nyine kirimwo, burya activité physique novuga ngo iragabanya stress, iragabanya uruhagarara. Burya umubiri wagize agasiporo uruhuka neza, ibyinjiro bikaba bishasha, ubwonko bukoroherwa, imitsi ikazibuka, ibyari kuba ibinure bigwirana hariya mu mitsi bikazibira, amaso ngo ntatembere neza, novuga ngo bikagira bikareka kuvurirana, imitsi ikagororoka, umubiri ukaba amuvuma, n'amara akaba amuvuma, mu nda ay'amadomino y'amapomaje n'ibindi. Hanyuma umubiri wose novuga ngo ukaba en activité physique. Ico gihe rero biratuma umuntu agira amagara meza, kandi umuntu agize amagara meza burya ni kuvuga yuko aba atakigwaragurika, ni kuvuga ko atari ubugwara bwose bupfa kugirane, bupfa kumwibomako. Kandi igihe cyose ubugwara butuba bugishobora kukwibomako ngo bukore ibyo bushaka, bica bituma umuntu aramba akamara igihe kirenze ico yari kumara. Bakunze ibikiganiro yaga muganga, ikiganiro cacu cy'uno munsi rero naha kigomba kigarukire. Turumvise neza yuko activité physique, imyimenyerezo ngororamubiri, imyimenyerezo nonoramitsi ari ikintu gihambaye cyane, cofasha umuntu kubungabunga amagara meza afise, cofasha umuntu guharanira kugira amagara meza, ngo ashishikare kugira amagara meza, cofasha umuntu adafise amagara meza akava muri iyo eta, muri iyo situation, muri ibyo bihe, muri ico kibanza cyo kutagira amagara meza, akimukira mu kibanza cyo kuba afise amagara meza, kuko aba yateye intambwe ku yindi, agenda akora ibisabwa kugira ngo umuntu agire amagara meza. Rero tuzorabira hamwe ibindi bintu umuntu asabwa kuba yokora kugira ngo agire amagara meza. Mw'abantu mwe mutagendagenda n'amaguru, mw'abantu mutagira siporo, mw'abantu atabikorwa novuga ngo mukora bisaba umubiri kubirinda ugumba, kumera nk'urushe, kugorora umubiri, kugorora imitsi. Mw'abantu mwe ntimubere ibimuga ku makinga, zabajaje n'imoto n'ibindi. Cishamwo ugiye ku isoko, cishamwo ugende n'amaguru. Hanyuma data wanje mukuvayo kubera ko uzobuzanye ibyo wasomye bikuremereye, fata iryo kinga, fata iyo moyen de déplacement, ariko ugiye ku isoko cishamwo ugende n'amaguru. Bishobotse ukavuye kuri eglise, genda n'amaguru.
cyane naho data ndakora ko wabushikayo wabizindugumba intumo cyangwa ugondo basi n'ipakize mu kugenda data wanje gusenga hamuga mu gutanaho uri kurataha nta ngorane tana amaguru rero umubiri nawe urakeneye ugirane urakeneye nawe nyine koroherwa urakeneye nawe nyine gukoreshwa niho umubiri ugira amagara meza. Yewe Jean Imana irambona rero nari nteramanye namwe ndabikebanuye mwebwe bashasha mutonde kuri sabune cyangwa subscribe hanyuma bizotuma muzamara mu biganiro byacu gushaka kuri Ntambwe Idahita TV naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga.